tukageza ku murongo waho wa 22. Yohana umubatizi atuma kuri Yesu, urupapuro rwa 75. Yohana abigishwa biwe bamudondera ivyo vyose. Yohana ahamagara babiri mu bigishwa biwe abatuma ku mwami Yesu, ati muti mbega uri wa wundi akwiye kuza canke twitege uwundi? Abo bagabo bamushikiriye baramubwira bati Yohana umubatizi yakudutumyeko, ngo mbega uri wa wundi akwiye kuza canke twitege uwundi? Muri ako kanya akiza benshi indwara n'ivyago n'impwemu mbi n'impumyi nyinshi arazihumura. Maze arabishura ati nimugende mubarire Yohana ivyo mubonye n'ivyo mwumvise. Impumyi zirahumuka, abacumbagira bagenda neza, abanyamibembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazugwa, aboro barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahigwa uwivyanje bitazotsitaza. Amen. 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 Ijambo fise uyu munsi ngomba ko tuvugana nabo, tuvugana amajambo menshi, ariko ijambo mfise nuko uyu munsi biva mu jambo. Amen. Ndagomba bive mu majambo, bive mu majambo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hari ibintu biguma mu majambo, ariko Imana igukora mu gukekeranya. Uyu munsi haboneka ibintu bifadika. Amen. Kandi ndavyizeye Imana yacu si umuntu ngo ibeshe. Amen. Hallelujah. Amen. Hano turabona ijambo ridasanzwe, birava mu majambo, bije mu bikorwa. Amen. Ijambo tugiye guhagarara ko cyane aha hejuru hari amajambo menshi. Usomye ku murongo wa mbere bambe ku 18 ngo Yohana abigishwa biwe bamudondera ivyo vyose. Ntibatubwiye ibyo ari byo, ariko ngo baramudondeye, bisigura ko hari amajambo. Yesu adufashe cyane. Amen. Hari amajambo bamudondeye menshi. Bariko baravuga ngo muri Imana twakurikiye, eske Yesu yaraje canke ntaraza? Arumva canke ntiyumva? Arakora canke ntakora? Arashoboye canke ntashoboye? Ayo majambo bayadondera Yohana, ariko Yohana yarafise amakuru yuko Yesu yaje kandi afise ubushobozi. Ngo amaze kumva amajambo bavuze, nagomba ndakubwira ureke kumva amajambo, ariko wumva icyo akora n'icyo avuga. Amen. Tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Hallelujah. Amen. Yo nafashijwe ngo cyatumamwe abantu babiri aramewe nabuze icyo abishura. Hari umuntu abura icyo yishura umuntu, ukabura icyo ukora, ukabisha umubarira, uko nawe akagusiga. Umuntu yahindutse, ibyo yari yizeye yabivuyemo, ibyo yemera yabivuyemo, ukazi ko kiri ukibaza uyu muntu ahindutse gute, ibi bimuteye nibiki? Ugasanga umuntu yari umunyamahoro akubanya intare, umuntu yari umwizigirwa abaye igikoko, bigahindukura. Na Yohana nawe abigishwa baramuhindukana, arabura icyo afata n'icyareka, ngo bamudondera ibintu byinshi. Ngo afata abantu babiri arababwira ngo genda mugende k'uyu mugabo ngomba ndabatumeko, ngo mumubaze aya majambo abiri. Uri wa wundi Yesu twari twiteze canke twitege uwundi?
mu kuzazanirwa ibintu harimwo agasenga Imana ukamenga sihiri. Ndizera neza ko n'aba bantu bari barazazaniwe, na Yohana yarazazaniwe, n'abigishwa barazazanirwa. Yoba ari we yaje canke siwe? Aravuga ati genda mubwire uwo Yesu mumubaze nimba ari we, bimenyekane ko ari we, atari we atwishure. Nimba ari we yashitse bimenyekane, atari we twitege ko hari uwundi azoza. Nagomba ndakubarire, Yesu ari muri wewe, Yesu aracakora. Naho biruko, naho ubona umenga ntibisoba, hari ibintu bisobanye, Yesu ari ku kazi. Nta muntu anyumva ngo aduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Kiduze uvuga ngo uri ku kazi Yesu. Kiduze uvuga ati uko biri kose urahari. Naho nzazaniwe Yesu urahari. Hari igihe umuntu aba mu kuzazanirwa, naho Imana yovuga ukamenga umuntu arazazaniwe, muntu ukabona yayoberanye. Abo bantu babiri bivuga ngo baragenda bagera aho Yesu ari, baramubarira ngo Yohana umubatiza aradutumye. Uri Yesu wa wundi twari twiteze? Woba warashitse mwiki kibanza canke twitege uwundi? Uri Yesu umwe dusenga? Baragenda baramubaza. Ariko Mana yanje, no musi ko mfise amajambo menshi, n'uyu musi hari cyo tugomba kubaza Yesu. Amen. Hariho ibintu byakuzazaniye kandi nawe utabona inyishu, ariko birakwiye kubaza nde? Yesu. Na Yohana n'abigishwa barazazaniwe, biba ngombwa ko bagenda baramubaza, baravuga ngo Yesu tuje kukubaza, tubwire uriwe. Uri wa wundi Yesu tuzi cyangwa hari undi azoza? Uyu munsi turagomba kubaza Yesu. Amen. Yo nakunze. Bamaze kumubaza, ntiwasomye amakuru neza ngo yumve. Ntabwo yababwiye ngo ndiwe, ntiyanababwiye ngo hari uwundi azoza. Yesu yaracecetse ahita arakora. Vuga ati amen. Amen. Aka kantu kanyoheye. Navuze ngo birakwiye ko biva muki, turakeneye intaha ivuga, biva mu majambo. Yo nafashijwe n'ukuri kose. Ku murongo waho wa 21, dusomera 21 wumva. 21 ndafashijwe. Murako kanya akiza benshi. Oya, tangura ku 20 wumve. Aha. Abo bagabo bamushikiriye. Abo bagabo bamushikiriye. Baramubwira. Ehe. Bati Yohana umubatizi yakudutumyeko. Yadudutumye. Ngo mbega uri wa wundi akwiye kuza? Aha. Canke twitege uwundi? Canke twitege uwundi. Murako kanya ku 21 rero akiza benshi. Acakiza benshi. Indwara n'ivyago. Ingwara n'ivyago. Nimwemu mbi. Nimwemu mbi. N'impumyi nyinshi. Ehe. Arazihumura. Sawa. Maze arabishura. Ehe. Ati nimugende. Mubarire Yohana. Ehe. Ivyo mubonye n'ivyo mwumvise. Ayayayaya. Ala. Ariko Mana yo mwishira. Genda mubarire Yohana. Yohana yarakeneye inyishu yo kumva yuko ari Yesu cyangwa hari uwundi biteze. Yesu aho kumwishura ati ni jewe, acashira ibintu mu bikorwa. Uyu munsi ndagomba Imana ishireho intahe zivuga ibikorwa bivu. Yesu atarahora. Aravuga ngo ntibikeneye ko nisigura uwo ndiwe. Ntibikeneye ko mvuga ko ndi
ndiwe canke ntariwe, ahubwo ibikorwa ngiye gukora bizobereka ko ndi Yesu canke ntari Yesu. Birashoboka ko umuntu ashobora gusenga abantu bakakwitiranya, abantu bakazazanirwa, bakibaza Imana usenga, bakibaza imyaka umaze, bakibaza iyo uhamagara, bakibaza iyo wizeye. Ariko turakeneye Imana ikura abantu mu rujijo canke mu kuzazanirwa, kugira abantu bakumenye utisiguye, kugira abantu bamenye nisiguye. Ikituma Imana igaragara cyangwa imenyekana iyo ariyo ni ibikorwa ikora. Ariko Imana ingirire neza uyu munsi, Imana yerekana. Bibiliya irambariye ngo uyo mwanya nyene abwiwe ayo majambo, Yesu acatangura akazi. Imana itangura akazi mw'uku kwezi, Imana itangura akazi ku yitariki, Imana itangura ibikorwa. Bibiliya irambariye ngo icikiza benshi baraho, harimwo ibimuga, harimwo impwemu mbi, harimwo abamugaye. Yesu we, harimwo abakina baki, abagizeni, abamugaye, abanyamibembe, ibipfamatwi, abapfuye barazugwa, n'ibyago, n'ababoshwe n'impwemu mbi, n'abafise ibyago byinshi. Sinkekeranya hano ko hatarimwo ibimuga, sinkekeranya hano ko hatarimwo abantu bazazaniwe, sinkekeranya hano ko hatarimwo abantu bafashwe n'impwemu mbi, arizo zituma abantu badahinduka, badatera imbere, baguma mu busambanyi, baguma mu vyaha, baguma mu buboregwe, baguma batakaza. Ndazi neza ntakekeranye hano hari abafashwe n'impwemu mbi. Sinkekeranya hano yuko hari abantu batari mu vyago, hari abantu bari mu vyago bitandukanye. Yesu arabyishengero aravuga ati jewe ibikorwa ngomba gukora nivyo biza kunsobanura, nivyo biza kumvuga. Atangura kubohora, atangura gutabara, atangura gukiza, ibimuga biramuguruka, impumyi zirabona, abacumbagira baragenda. Acabwira abo bantu ngo sinkeneye kwivuga uwo ndiwe, genda muvuga ivyo mubonye. Urakeneye kuvuga ivyo wabonye. Amen. Urakeneye kuvuga ivyo wabonye muri repentance. Tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Imana idufashe, Imana idufashe. Urakeneye kuvuga icyo wabonye muri repentance. Haleluya, haleluya. Turakeneye amajambo avuga, turakeneye ijambo rikora kandi bitangaza bigakoreka. Ceceka, igikorwa cy'Umwami Yesu kivuge. Ceceka, wewe wicecekere, bagusuzugura uceceke, bakwanga uceceke, bagupinga uceceke. Ariko iyo duhamagaye izovuga. Turakeneye kuyibaza uyu munsi, tubaza Imana, ni wewe ga Yesu twakurikiye, ni wewe. Turakeneye kuyibaza uyu munsi, tugomba kubaza nkuko bajya abantu babajije Imana. Mbega tuyibaza gute? Tuyibaza mu isengesho bitewe n'ikibazo dufise. Wari ngo aduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Urakeneye uyu munsi kubaza Imana. Jewe numva nkeneye kubaza Imana, ni wewe canke si wewe? Ni wewe twizeye canke si wewe? Nta kintu ukwiye kubaza Imana mu mutima, nta geragezwa riri imbere yawe rikwiye kubaza mu Imana. Nimba ugomba impinduka uyu munsi tugiye gusenga, tubwira Imana ngo ni wewe canke si wewe. Amen. Amen. Baramubaza ngo ni wewe canke si wewe. Yesu arahora ashira ibintu mu bikorwa. Nagomba nkubwire ngo Yesu aracyari mu bikorwa. Nukuri ko Imana arahari. Arahari Yesu. Yesu arahari pe. Reka kuzazanirwa, Yesu arahari. Reka kuzazanirwa. Yesu arahari. Kandi yagiye akora ahantu atari haki. Aho hanyishe. Haravuga ngo genda mubabarire. Ngo impumyi zirahumuka. Abacumbagira baragenda. Ibimuga biragenda. Abatabyara barabyara. Abapfuye barazuka.
bishoboza, ababanyi babimenye, shetani abimenye, abagenzi babimenye, ikuzimu babimenye yuko dufise Imana ikora ibitangaza. Hari igihe umuntu aba mu bihe umenga ni nk'amayira abiri, ugeze mu mayira abiri ukibaza ncaha canke ncaha. Hari igihe umuntu yibaza nsenga kutariko. Hari igihe umuntu yibaza ese Imana imbona ko ivyaha. Ndazi ko abantu benshi n'ubu bari mu kuzazanirwa, bari ahantu umenga ni mu mayira abiri. Bamwe bibaza iyo ugeze mu mayira abiri ugomba kugenda, urashobora iyi nzira arashika ngende ubwo sinzimiye. Hari abantu n'ubu baguma bavuga ubwo sinazimiye, ese senga Imana yumva n'iyi saha. Bari abantu mu kuzazanirwa. Yesu adufashe cyane, Imana itubabarire cyane. Nagomba nakubwire ngo ikintu cori yantu umuntu ubwa mbere ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Ni usoma ijambo ry'Imana ugasanga utaraza, ugasanga uri mu murongo w'ijambo ry'Imana, nta kuzazanirwa. Kubona Yohana azazanirwa sigitangaza, oya, si we wenyine azazanirwa, namwebwe muri ko murazazanirwa. Hari igihe uhamagara Imana igihe kirekire nayo igaceceka, ariko uguceceka kw'Imana ntibisigura ko itariki irakora. Uguceceka kw'Imana ntibisigura ko Imana itakumvise. Uguceceka kw'Imana ntibisigura ko idafise ubushobozi, ahubwo uguceceka kw'Imana haba harimo no gukora kw'Imana. Imaze guceceka yaciye itangura gukora. Imana ishimwe. Kuri umurongo wa 22 hatubwiye 22 havuze ngo maze arabishura ati mugende mubarire Yohana ivyo mubonye n'ivyo mwumvise. Sawa. Impumyi zirahumuka, abacumbagira bagenda neza kabisa, abanyamibembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazugwa, aboro barabwirwa ubutumwa bwiza. Komera amashumwami Yesu. Dusenga Imana hama duceceke, turindire ugukora kw'Imana. Dusenga Imana hanyuma twihangane, turindire ugukora kw'Imana kurahari. Tugororoke twihane hama turindire ugukora kw'Imana, kuko amaboko yayo aracakora n'amatwi yayo aracumva. Haleluya. Umusozi wose uri imbere yawe ndizeye ko Imana ibasha kuwusenyura kuko irawushoboye. Dusomere aba bantu usomye neza ku murongo waho wa 18 ngo bari mu majambo menshi. Bari mu majambo menshi. Kandi unasomye hariya ivyakozwe n'intumwa igice cyaho ca 28 uhereye ku murongo wa mbere, aba bantu nabo baragiye mu majambo menshi. Kuri Paulo na wene baraja mu majambo menshi, kugera n'igihe inzoka imukomora, haba badebaguzi benshi, haba majambo menshi cyane. Mwene data, nimba hari ikintu ca mbere kizimiza umuntu n'amajambo, narivuze ngo ni iki? Amajambo araca intege, amajambo arasubiza umuntu inyuma. Nimba hari ikintu jewe ndanka amajambo arasambura. Ndanka insaku muri korale, ndanka insaku mu masengesho, ndanka insaku mu bakozi b'Imana, aho usanga abantu bakeya ibintu bitabaho, aho usanga abantu bariko baravugana bakabura umwanya wo gukora, ariko wo kuvuga bakavuga. Ndanka amajambo, singomba kumva n'amajambo, ariko jewe ndagomba kubona ibikorwa gusumba amajambo. Nagomba ngo ndakubarire ngo kora igikorwa kivugire cyo nyene. Imana ishimwe cyane. Igikorwa cyo nyene kigira, niba kurementaniriza, niba kugwanya, niba kugwira,
hari igihe bashobora kusanga bavuga ngo ujya mukobwa ngo yatwaye inda. Yigumane, nimba warayitwaye izovuka, nitavuka bazovuga ati mbega byagenze gute indi itavuka. Abanyamajambo, Yesu bigeze kumubwira ko ari umwami w'abadayimoni. Yesu aravuga ngo ntacyo bitwaye. Baravuga ati reka bakore bavuge ko ndi umwami w'abadayimoni, nanje nshishikare kukiza abagwayi. Yageze n'ahantu akiza abagwayi, baravuga ngo nta wundi yokora ivyo atakoreshwa n'abadayimoni. Aravuga ngo ntacyo bitwaye. Arashika ku muntu umwe yavutse ari impumyi, mbere yari kimuga, aramukiza. Abantu barazazanirwa, bamwe mu bayuda n'abafarizayo baravuga ngo nta wundi yamukijije, ngo uwo ni shetani. Yo, baramujako babaza nyina wiwe, baravuga ati mbega so na nyina ujya mwana ko yavutse ari impumyi yaguma asegerereza, yakijijwe nande? Ati n'umuntu w'Imana. Nabo atoya ni shetani. Babaza uwakize, baramubwira ati wewe wakijijwe nande? Ati nakijijwe n'Imana, ni Yesu. Baramubwira ati wapi? Arababwira ngo ntacyo bitwaye, ari shetani atari shetani. Iconzi nuko nari impumyi ariko nkabambona. Hari abantu bababazwa nuko utera imbere, hari abantu bababazwa, umviriza, kubona abantu batababazwa nuko ari impumyi ariko bakababazwa nuko yakize, bakaja impaka bagaharira kubera yakize. Hari abantu bariko barababara kubera kuroranirwa kwawe, bazokwita amazina, bazogufondera ibintu, kandi nagomba ndakubwire atakintu uraronka n'abantu bazovuga, ariko uzoronka ikintu kizotuma bavuga. Ntuhava ubabazwa nuko baravuga, ntubabazwa n'ivyo bariko baravuga. Nimba atacaha wakoze, bareke bakomeze bavuge, nawe ukomeze gukora. Ntawari ngo atere iyindi. Haleluya, Haleluya. bareke bakomeze bavuge. Ndababazwa n'umuntu usanga babazwa ngo bamvuze, ngo bakuvuze iki, ugasanga ariko aravuga ngo bamvuze ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Imana yasizeho iminwa ngo abantu bavuge, kuko abantu nta mpwemu yera bafise bose. Bareke bavuge rero, kandi ibyo bazovuga ntibizokukura mu gakiza. Nimba wari usanzwe uhagaze, nimba utasanzwe uhagaze, uzota agakiza, uzoheba gusenga. Ariko nimba uhagaze ku rutare uri muri Kristo Yesu, hari igihe bishoboka amajambo bavuga akaba ingazi kuduza ikugeza kure. Twongere tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Bibiri ivuga ngo uwo mwanya abantu bagira uruhagarara, n'ubundi reka bagira uruhagarara. Umviriza, wewe kora nabo bavuge. Kora, kora, kora bavuge, kora bavuge, senga bavuge, vuga ubutumwa bavuge, bona igitangaza bavuge. Ntacyo bitwaye. Icyo nzico nuko wari ngumba ukaba wabyaye. Icyo nzico nuko wari uboshwe ukaba wabohotse. Icyo nzico nuko bahora bakuroga ukaba wakize. Abantu bashobora kukuvuga ngo ujya n'umurozi, bakakuvuga kuri umurozi kubera iki, nawe ukababara. Mbega uraza bakuvuza bariru, ushobora kuba wavuzwe n'abakuroze ntupfe, bakacavuga tujya atari umurozi. None ninde yakubonye ugiye gucisha ubwo burozi? Ko bakwita umurozi si uko bakugerageje bikakunanira, barananiwe. Yesu adufashe cyane. Amen. Bazokubwira ngo uji kuzimu, ntacyo bitwaye. Nimba bavuga ko uzi kuzimu, bishoboka ko mwahuriyeyo. Ko mutahuriyeyo, bakuboneye hehe? Senga, wibike ku inkomezi zawe, kandi ntibikwiye ko abantu bose
ugenda ubabwira aho inkomezi zawe ziri. Apana, bamwe baravuga kugira ubabwire inkomezi zawe, bamwe baravuga kugira wisigure, bamwe baravuga kugira wisobanure, bamwe baravuga kugira ubasabe imbabazi. Oya, ntibikwiye. Yesu bamaze kumuvuga, wewe yarakoze gusa, hanyuma cyaravuga ngo ivyo mubona mubivuge. Tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Arababwira ngo ivyo mubona mubigire gute? Turakeneye ko bavuga ivyo babonye. Mbega wewe ubu ubona bo kuvuga kwiki? Bo kuvuga kwiki? Hari n'abandi bavuga ati je ntibamvuga. Bakuvuge atacu ufise, bakuvuge kwiki? Turakeneye Imana igira ikikora kugira ngo abantu bakuvuge. Hariko uzawumva bavuga ngo ujya mutamarishima ngo yamango agenda gucya yishima. Babonye imyambaro wambaye neza waberewe baca bavuga ngo urishima. Mu bisanzwe bavuga ibintu bibiri, bavuga ko wabuze umwambaro canke wambaye neza. Bavuga ko wonze waheze canke wavyibushe. Ikibazo kiri hehe? Imana, ndagomba dusenga Imana ishireho ikintu gituma abantu bavuga. Niba atakuvuga uracyari umukene, uracyafise ibibazo, uracyafise ingorane, ariko umuntu wese avugwa. Hano hari abantu norinda kuvuga mugabo bamaze kwandikisha amazina. Uzumva ngo genda kwa naka, ku isoko kwa naka. Kukintu icyo ari cyo cyose kwa naka. Imana ya repentance, Imana yaduhamagaye, Imana ya Aburahamu na Isaka, Imana ya Yosefu, Imana y'iki gicaniro, Imana yasizeho ishengero. Ikore ibintu bive mu majambo bije mu bikorwa. Amen. Tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Umunsi umwe Pawulo akora ibikorwa bikomeye, arabazengereza, bagira inama n'abantu 40. Baravuga ngo ntituzojya ntituzonywa tutarabona Pawulo apfuye. Ngo bagira inama, ijuru naryo rigira inama. Tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Ijuru ryagize inama. Reka bagira inama, reka babipange, reka bavuga ngo 40 ntituzojya ntituzonywa tutarabona Pawulo apfuye. Ariko uwo mwanya nyene isi yari isonzesheje, abamarayika nabo baca barisonzesha, baca bategura ijuru ritegura abo gutabara Pawulo. Tubona ibihe Pawulo yaciyemwo, hamwe bamujanye mu giseke bamucisha mu idirisha, hamwe bamujanye mu kiyaga bamutererayo, baravuga ngo karabaye, ubwato burameneka, bamuronderera ibihe byinshi, bakumutibita, bamuta mu ruzi, bamukubita ibimoko. Ariko kubera yari mu mugambi w'Imana, nimba ufise umugambi w'Imana, Imana izokwama iba hafi yawe. Yesu iyo batajya kumuvuga, n'uyu munsi ntaba yarakwiye hose. Igihe cyose habaye amajambo menshi, cyane cyane ayo majambo atari y'ukuri, baba bariko barakugirira promotion. Kuko ibintu ukoze ikintu ciza mu bisanzwe kugira kimenyekane kirateba. Ariko Imana igomba kugukuza ishiraho impamvu bakuvuga, ariko bakuvuge ivyo ukora, ivyo bavuga atari ukuri, cyane cyane bakwagirije ibintu wakoze utabikoze bamahoro. Bakubwiye ibintu wakoze utabikoze, ijuru rikabona ko utabikoze bamahoro.
amahoro, ariko niba bivuga wabikoze ufise ikibazo, kubera Imana ntizohagarara mu ruhande rwawe. Yesu adufashe cyane. Va mu mayira abiri. Hari abantu n'iyi saha bari mu mayira abiri. Umuntu ashobora kuba mu mayira abiri y'ibyaha, umuntu akaba mu Mana akaba no mu byaha. Umuntu akanasenga ariko kandi ugasanga yatambikije mu byaha. Kandi abantu barashobora kuba besikro mu busenzi, ugasanga ni ingaga ikomeye, akinyegeza mu bukristo kugira ngo yerekane ukuri kwiwe, kandi by'ukuri ari ingaga. Niko ndavuga ngo nibakuvuga ko ibintu utabikoze b'amahoro, ariko kandi nibakuvuga ibintu usanzwe ubikora, ukwiye kwibaza nukubera ikindi mw'ibi bintu. Reka ndababwira, ibyo urabikora Imana igahora, ukiyumvira yuko Imana ihwanye nawe gose, ariko izobishira imbere y'amaso y'abana b'abantu uko byose bikurikirana. Ibyo urabikora ukinyegeza, ukibaza ngo Imana ntibibona. Inyuma y'ibi bihe turimwo hari urubanza ku bantu b'Imana. Kandi ngomba ndababwira, umuntu burya n'ubusa, umuntu aba umuntu akomeye ari mu ruhande rw'Imana, kubera Imana igenda imutabara, imukingira, imuproteje. Ariko umuntu atari kumwe n'Imana, Shetani aramubesha. Shetani arabesha umuntu ngo azomurinda, ngo azomushigikira, ngo azomutabara, ariko nta gutabarwa kwa Shetani. Arakubwira ngo uzoramba, uzobaho, uzotera imbere, ariko ibintu byose biva kwa Shetani bifise igihe gito cyane, gito cyane. Ubuzima bw'umuntu ni nk'amazi aseseka ntibayore. N'iyi saha turi hano hari abantu bari bakomeye, bari bafise amagara meza, ubu bariko barongererezwa impemu. Nuze wibaza wiyumvira ati mbega jeho, mbega ndiki? Iyo ndiko ndaca ku bitaro haranyigisha, iyo mperekeje abantu bapfuye biranyigisha, iyo ndi mwibarabara nkabona imirongo bagiye guhamba biranyigisha. Mbega wowe biza bikwigisha, ukibaza ngo ujya nawe yahora ameze nkanje. Birashoboka nkava mu mubiri, bigutere gutinya icyaha, bigutere kwifatikanya n'Imana, bigutere kumva jewe ndazi ntakekeranya. Hoboneka abantu nk'abo bicaye nk'aha, bubaha Imana, bumvira Imana, bashitse ubushake bw'Imana n'ubugombe bw'Imana, igisagara cya Bujumbura cyose cyohinduka. Imana hamwe yokorera muri twebwe neza, tukagira ishaka ryo gukora ibikorwa byiza biva ku Mana, tukagwanya umugwanizi, tukagwanya Shetani, tugahagarara mu kuri no mu mpemu, muri karitsiye, mu gisagara, mu isoko, mu ibarabara, abantu bakadusomamwo agakiza, abantu bakadusomamwo Imana, tugasengera abantu, tugafasha abantu, tukavuga ubutumwa bwiza, twohindura benshi. Birashoboka. Ikibazo nuko abantu bariho bazazaniwe, barazazaniwe cyane, barazazanirwa cyane, bari mu bihe byo kuzazanirwa. Uyu munsi simfata umwanya munini wo gusenga ngo bambe wo kuvuga ubutumwa. Uyu munsi numva mfise umwanya wo gusengera abantu. Mu mwanya ngo mbasenge, no munsi nari nabivuze sinigisha cyane, ariko ndakeneye intahi ivuga, ndakeneye Yesu ko ari ikintu akora. Ariko rimwe na rimwe niyagukorera ibintu uri umupagani bizogenda gute? Hari ibintu Imana ikora rimwe na rimwe ngomba kubivuga.
ibitangaza byo gukira Imana irashobora kubikora. Ibitangaza byo kubohora abantu Imana irashobora kubikora. Ibitangaza byo gukubita ibisigo, ibitangaza byo kubohora inyatsi n'ibindi Imana irashobora kubikora. Ariko hari ibintu bibiri Imana irashobora gukora. Icyambere agakiza, agakiza, gukizwa neza. Ntabwo Imana igatransfera mu muntu, ahubwo agakiza, gukizwa neza. Ni wowe urondera agakiza, ugakizwa neza, ukiyambura ibintu, ukitandukanya n'ibintu, ukarondera kugororoka. Agakiza kararondegwa, karakoregwa. Haleluya. Agakiza mu bitangaza tugomba gusaba, agakiza ntikarimo. Kuko kugira ukizwe bikuvako. Amen. Guheba icyaha bikuvako, gutinya bikuvako. Imana ishimwe. N'ubu nyene wovuga ati mva ngaha ngiye gusambana, Imana ntabwo izogufata ngo ntuje gusambana. Nta muntu izo n'ubu uvuze ati ubu ndirutse kuboregwa ushaka urare mu kabare, Imana ntizogufata, ntibishoboka. Ariko agakiza ni ukwidetermina, ukavuga ngo byase bikunze, ibi ni bibi, ibi narabivuyemo, ntivyongira, ntivyomfata, ntivyomboha, ibi naramaze kubitsinda, ntegerezwa kubidomina. Inyota ikaza ukayigwanya, ubusambanyi bukaza ukabugwanya, abakobwa bakaza ukabagwanya, ibisigo bigahaguruka ukabigwanya, ibintu byose ukumva yuko wasizemwe inkomezi yo kugwanya kamere, yo kugwanya ingeso, nawe unyikashiramo ingufu yo kugwanya ikintu, hama ugatsinda. Bivuga Bibiliya iravuga neza ngo mugwanye wa mugwanizi nawe azogira gute? Azobahunga. Kubera iki mwamugwanisha? Agakiza urasenga ngo Mana mpa agakiza, kandi agakiza yaragatanze, yarasizeho inzira y'agakiza. Wanga umugwana intambara yo kubesha uwo mubana, uzokizwa gute? Agakiza karahari. Ukeneye gukizwa ubunyene n'ingingo ufata, n'ijambo ry'Imana ubamwo, n'ukwiyubara, n'ukwirinda, n'ukumvira ijambo, n'ukugisha inama abakozi b'Imana, n'ukuvuga ukuri. Hari abantu usanga muri bo ari indyarya, baragize ibanga rikomeye ry'ibintu bitandukanye, ibyo bakabigendana bakabibana, hanyuma ngo n'abakristo hagera ya ndirimbo y'108 ngo jende umukristo nzohora ndiwe mu bihe byose. Urabesha. Nico gituma Yesu yavuze ngo muzobamenyera kuvyo bama. Agakiza nikabonerekera mu makoti, ni vyama. Ni vyama. Ninde yumva afise umutwaro wo gukizwa neza? Nta numwe afise umutwaro wo gukizwa neza. Gukizwa neza birakenewe, ariko kandi naho uzofukama ukarinda buca kugira ngo ukizwe neza. Nivyo gusenga birazana mpemu yera. Mpemu yera nawe akakubwira icyaha, akakubwira kwihana, akakubwira kwatura, akakubwira gutungana. Nivyo kuza kumva ijambo ry'Imana birakenewe, nivyo bizana agakiza. Kumvira ijambo ukarishira mu bikorwa, amasengesho ukayashira mu bikorwa. Ariko kandi agakiza ningingo ufata. Nabonye abantu bamara mu masengesho iminsi 3 bakavayo basambana, bakamara 7 bakavayo basambana, bakakora ibikorwa, inyuma yaho bagasambana, birirwa mu bikorwa bitandukanye. Agakiza ukwiye kugiranira amasezerano n'Imana, kandi nawe ukabishira mu bikorwa. Bikorwa turakeneye ishengero rihinduka. Agakiza rero karakoregwa.
nta muntu yosenga ngo ngomba senge ndi mu ishuri hanyuma ntiyige nakora ikibazo ngo baze bamuhe diplome. Urabesha. Uriga ugakora ikibazo ukaronka amanota ukunguruzwa gushika uzoronke diplome. Niwaguma ku mavi ngo senge nzoronke diplome, urabesha. Uriga n'agakiza kararondegwa karakoregwa. Na Yesu yaraje arabikorera. Araza ararara rubunda, ararara mu mazi, ararara mu ishamba, ararana n'inzoka, arageragezwa, aranesha. Umugwaniza araza amwereka ibyiza, amwereka ubwami, amwereka ibintu byose, arabyanka. Natwe kugira dukizwe hari ibintu tubona naho byoba byiza tukabiheba kuko bitaje mu kuri kugira dukizwe. Iyo twubasha Imana rero ikabona twatsinze, Imana icitwugurura imigisha y'agakiza. Haleluya. Agakiza karakoregwa, kararondegwa. Gukizwa neza kwemegwa n'Imana birarondegwa. Abantu usanga bagenda bakata amanyanga, bakata amakorosi mugakiza. Abantu benshi gituma batabandanya mu gukizwa mu gutera imbere. Niko ndavuga agakiza, niko ndavuga agakiza itiro ricariza. Ndabona bariko barasinzira. Akiba ndiko ndavuga ngo iragira gutabaye bose baba bari haleluya amen ndatabawe. Utabagwa n'iki udatabawe n'agakiza? Utabawe n'agakiza utabagwa n'iki? Ibintu bibiri utaronka udakoreye. Icya mbere n'agakiza, icya kabiri n'amafaranga. Amafaranga nujya yatoye ntazosubira ko yatora. Ari umuntu yasenza amara iminsi hano yanka kurondera akazi ngo aze gukorera amahera, akamazinduka iminsi yose ngo araba mu nzira, akava akaja kwa Siyoni, akava kwa Siyoni akaja kuri Kotebu, akava kuri Kotebu akaja muri Ville, araba hasi. Yamaze ukwezi atakintu na kimwe araronka. N'umwaka uzohera uzorinda upfa atakintu rose. Ushaka amafaranga utoye. Cyagituma abantu benshi n'iyi minsi usanga batinya akazi bakaja gukora ibyoroheje, ugasanga bagiye kwiba, gusambana, kukwanka gukorera amafaranga. Ifaranga urarirondera, urasoma na Bibiliya, urarirondera kandi ifaranga rinyinyegeza. Ifaranga kugira urishikire ni nk'inzahabu. Abantu bivye inzahabu, na nzahabu usanga hejuru, uyisanga ku mutima w'isi. Ku mutima w'isi niyo yinyegeza. Nayo isurira nyizi gatwara, iriyeranje ikamanuka hasi ku ntimatima y'isi. Inzahabu niyo bazisanga, kuko inzahabu ni faranga ririnyegeza hariya. Ifaranga rero birasaba kurara amaso kubera ifaranga. Imana n'ifaranga ni kimwe. Birasabwa kurondera Imana, birasabwa kurondera ifaranga. Nimba ukeneye Imana bisabwa kuyirondera, nimba ukeneye amafaranga bisabwa kuyarondera. Haleluya. Kuyarondera nukuri pe. Nta mana muzobona ikorotse nk'umupara. Yarakorotse rimwe ntazosubira. Azoza aje kugutwara adukuye mu isi. Yesu. Ibindi bihe byose Yesu muzohurira mu isengesho, muhurire mu ijambo ry'Imana. Imana ikora igitangaza. Kandi ibitangaza uzokora, ibitangaza Imana izokora. Kuzoyora amafaranga hari utayarondeye wapi? Hari abantu bashaka amafaranga hano barahari. Mwarimu wenyene nabonye ko ari wayashaka. Hari uwundi ashaka amafaranga. Sasa rero nimba ushaka amafaranga birasaba kuja mu cyambu cyo kurondera amafaranga. Birasaba kurondera n'itoroshi hubwo ryo kuyamurika iyari.
no kumurika ushore kuko birasaba kugira uyaronke kuko ijoro n'umurango. Hari umuntu aho urambwira ngo jewe ngo bunanyitse ngo nzosubira kuboneka ngo narose amafaranga. Sati yarondere kweli. Ifaranga. Byukuri nagomba turondera amafaranga pe. Jewe icyo nkora jewe mu bintu Imana yampaye umugisha gusa. Ndagusengera kugira uronke umugisha. Hamuka tuja kuyarondera. Ndagusengera kugira uronke iki? Ndi nk'uramukisha nkakubita ibisigo nkakubita abarozi nkakubita inyatsi ukabaho ata amafaranga ufise mugabe ibyakubuza kuyaronka byagiye ukaca uronka uburenganzira bwo kuyarondera rero. Sa uko nukuri yayandi ufata agahomba kubera inyatsi n'ibyago n'ibyaha n'ibindi niwatunganira Imana hanyuma ugasengerwa umuvumo n'inyatsi n'imwemu mbi zose zigahunga n'abarozi uzogenda ata amafaranga ufise mugabo ugenda ujanye umugisha. Icyo uzokora ko cyose kizobamwe umugisha. Yesu aguha umugisha mukobwa wa Yesu. Aho muzinduka muhamagara abantu mutelefona abantu abari buraya abari hanze abari hino bose bajya muhamagara bararushe bayaronka icuya cyabize kugira yaguhe ni hatari ahubwo nawe utegerezwa ko kuyarondera icuya kikabira bakazoza baguhamagara nawe. Saba abantu bari hehe kweli? Hari muri hehe mwebwe? Gute mbona abantu kuva kuwa mbere kuwa kabiri usanga bari mu marigara, usanga bari mu makoraniro, usanga bari mu magrupe, usanga bari ahantu aho kwiruka kuronde ifaranga. Twara n'itoroshi, utwara itoroshi ryo kuyirondera uyarondere mpakuyaronse, yarondere mukuri, uyarondere udakora icyaha, rondera nimba udandaza dandaza, nimba uvuga vuga, nimba wiruka yiruka. N'Imana nuko birasaba gukoresha inkomezi aha kugira ndabasengere mu bohoke meba kujya sa meba kugirana meba kujya mwirirwa mujya nanje ntariko ndajya ahamba ndiko ndarondera favere y'inkomezi z'Imana. Aho namwe iyo muri ko murajya mukwiye kujya murondera amafaranga ariko mugaca mwibuka ati n'umukozi w'Imana wacu yarahevye kujya reka nayashikiye rengora ndabasengera ngo muyafate mwayafata mugaca mwikata amakorosi kugira nzosubire kubabona. Rero sasa ni hatari muca musigara mukoreshwa nayo muzungurukwishwa nayo ariko ndagomba Imana iguha amafaranga atazogutesha gakiza atazogutesha Imana. Nico gituma ndabigisha kuronka amafaranga ni byiza ariko kandi amafaranga akora mu bintu bike ugereranije n'Imana hanikora. Ronka amafaranga uronke na Yesu, ronka Yesu uronke n'amafaranga, ivyo bintu bigendane byose. Yesu nturekure no kurondera amafaranga nturekure. Amen. Uzokugira kuzosenga amasengesho ukayagumamwo gushika uronse amafaranga uwo muntu yarakubesha. Amasengesho azana inkomezi, akazana ukwezwa, akazana ukugororoka, akazana ibintu byose ariko nta mafaranga azana. Wapi? Kandi ni wasenga cyane ugasenga cyane gose ukaba mu rusengero ibihe byose uzobura ibyo urya ubura ibyo wambara ukene uzokwisanga uri kurarogota ku Mana. Senga wongere ukore. Gira programa y'amasengesho uvuga ati uyu munsi n'uw'amasengesho ariko uyu munsi nawe nuwo kurondera iki? Ifaranga. Hari abantu turiko turabe bariko bara hari amashengero menshi nzi
atigisha abantu kurondera amafaranga ngo umuntu yobaguye, kandi abo barayasaba. Ivyuma bigugwa amafaranga, intebe zigugwa amafaranga, kubaka bigugwa amafaranga. Turakeneye amafaranga kandi turakeneye n'agakiza. Fata iminsi indwi uyiharurire, uvuga ati Imana yasizeho iminsi indwi. Nk'iyi minsi indwi negerezwa gufata iminsi y'Imana, ariko mfata n'iyindi minsi yo kurondera iki? Inoti. Kubera iki? Ndafise inda, ndafise programa zo kubaho, inda yanje ikeneye kurya, abana bazorya, nzobaho gute, bizogendana. Ivyo byose bikeneye amafaranga. Ahubwo shavura ku noti. Umviriza rero, ugeze ku mwanya wo kurondera Imana, shavura hamwe na shetani agutinya. Uhejeje sasa kurondera Imana, kavuga ati Imana nagusenze wumvise, naguhamagaye nagusabye wumvise, ubico uza kumfasha, undinde sinze gukora icyaha, nanjye nambaye inkomezi yo gukora icyaha. Ubu rero iyi saha ngiye kurondera iki? Ifaranga. Ujane nanje, ugendane nanje, njana umugisha wawe. Aho rero shavurira ifaranga, n'abakubona basange warunguriwe uri kurarondera iki? Ifaranga. Nibakubwira ngo urumva ngo nakasigaye anshaka atamvugisha, ntabwo ari umwanya wo kuvuga, ni umwanya wo kurondera iki? Ifaranga. Niwaheza kujegeranya uramubwira ati uzihaga ati ajya mu mutwe nabona ifaranga. Ubu rero ndashobora kukuyagisha bite nani bimeze gute, ariko ufise ifaranga. Kandi ucumubwira atakira cyayi n'agafanta, naho utamuvugishije niwamukubita bitanu ukamukubita 10 cyatwenga cyavuga ati yo turazi kuri umwana mwiza, kubera umuvugishije umuhaye agaki? Agafaranga. Urazi ni wagenda kwa muganga gusuhuza umuntu ntumusigire na bitanu, ukamusigira ifaranga gusa, ukamusigira isengesho. Ndagomba ko mwibi bintu turungurirwa tukabirondera mu buryo bukomeye. Ugira urutonde, ariko ingorane zihari, hariho n'umuntu avuga ati uburandagiye kurondera inoti, kandi ninabibona nzokorera Imana, nzotangira Imana, nzokubaka inzu y'Imana, ariko yarironka ntusubire kumubona. Warihenze cyane. Imana iyo uroye hose mugenda nako. Iyo uhenze ejo mu vyoroyemwo uzobisangamwo. Urashobora kuvuga ati ibyo ndiko ndakora bizogenda uko, kubera wabesha Imana igashiramwo agakode mu bintu utari uzi, ugasanga mu nyuma uhuye n'ingorane nyinshi. Bumwizigirwa imbere y'Imana, ube n'umwizigirwa mu mafaranga. Igihe umaze indwi wiruka uri nyuma y'ifaranga, hanyuma ishengero n'abasenzi nabo bakaba bariko barabasengera, iyo urose inoti ibuka yuko amasengesho yagiye bakurikira yarungizwe. Mubo hano hari abantu badakora, hano hari abasenzi bataja gukora akazi, bama bariko barasengera abantu. Turafise abantu barenga nka 30 bama barasengera abantu, bariko barasengera abantu hano. Izi ntaye zose muriko murashinga n'abasenzi, nta kindi kikorwa bakora. Bamaha basenga kuwa mbere bakira abantu mu gatondo, wejeje burakeye bagaca mugenda mugo mukagenda musenge wabagwaye. Kuwa kabiri twirirwa turakira uje bamusengera genda. Kuwa gatatu nuko ugwaye bamusanga mu bitaro bakirukanga. Kuwa kane nuko bakiruka. Kuwa gatanu tukirirwa, kuwa gatandatu kukarago. Bihebeye gusenga, ariko muri mwebwe kandi basengera ishengero bakabasengera. Niyo warushikiye niwibuka ngo haraba ariko baradusengera ngo urungike na bitanu bizofasha babasenze. Ubu twobarungika nabo bakaja kurondera amafaranga. Muri baza mutogira ikibazo, tubarungike baje kurondera amafaranga, nabo barafise ingufu zo kuyarondera, ariko bari ku gicaniro baguma bahamagara ijuru. Tabara ishengero, tabara ubwoko bwawe, tabara abana bawe, tabara abakozi bawe, tabara mwami.
gusengera mu byo Imana izoguha hari icyo ukwiye gukora. Twebwe igituma turi hano ubu natwe twakwiruka gushakisha amafaranga tukaza duhurira ngaha kuwa Mungu. Hariho benshi bohura n'ingorane, abazimu boca bagira umunsi mukuru n'abadayimoni boca bagira umunsi mukuru, ariko turi hano turiko turaririra ishengero dusengera bafashe imiduga, bafashe abagiye kurangura, bagiye hehe. Imana iguma irungika ubushobozi n'uburinzi, ikarungika umugisha hariya. Niwa wakira ibuka abakozi b'Imana bakurungikiye amasengesho. Haleluya. Imana niyaguhezagira kimwe mu 10 n'ubu mwizigigwa kugira ngo gishobore gukora ibikorwa by'Imana, kandi Imana izobana nawe. Niko ndavuga ngo utegerezwa kurondera Imana ni iki? N'amafaranga. Ngomba gusenga je. Agakiza karakoregwa n'amafaranga ararondegwa. Amafaranga ararondegwa, kandi jewe ngomba mpamagare imwemu yo kurondera amafaranga ibemwe muri mwebwe igwiriye. Nabwo mpamagara amafaranga ngwaze, ahubwo mpamagara imwemu yo kurondera amafaranga. Ince mpagara iki kintu gituma muhomba, mutakaza, inyatsi, abarozi, ivyo mukomokako. Ico ni gikorwa canje, ndabatandukanya n'ico. Ariko imwemu yo kurondera amahera ibabemwo. Niwaronka iki kikanga ukakironderamwo kikanga, nibisigura ngo inzira niyo gusa. Oya, rondera n'iyindi nzira uzoyihezagirirwamwo. Kandi iyo umuntu afise umugisha w'Imana ushobora gutangura kubusa ubusa akanoti gake, utuntu dukeye, tukagenda dutera imbere kubera umugisha w'Imana. Jewe ikintu ntanga, sinanga amafaranga, ariko ntanga umugisha w'iki? Ntanga umugisha w'Imana, nkatanga iyerekwa, hanyuma nkatandukanya ibyakubosha. Hari umuntu yumva akeneye kuja kurondera amafaranga ngo ndamusenge. Mwaya mezi 3 y'intahe ndakeneye kushinga intahe yo kuronka amafaranga, ariko ngomba ndakubarire nta mafaranga uzobona mwibarabara, ahubwo gira iyerekwa wiruke kurondera amafaranga. Uje kurondera amafaranga ujana umugisha w'Imana. Mu byo ngiye guhagarika ibisigo bigutuma utaronka amafaranga. Ngiye gusenga Imana iguhe guhuza n'abantu bose amafaranga, uyarondera icyo uzokora ko kigende neza. Ariko igitangaza cyo kuronka amafaranga utayakoreye uzoyaronka rimwe, ntuzoyaronka kabiri. Igitangaza cyo kuronka amafaranga utayakoreye kiretse uyibye gusa, ico naco si gitangaza, n'umuvumo n'ingaruka. Reka sengera abantu tuduze icubahiro cy'Umwami Yesu. Haleluya. Yesu ngo acarahora, acarakora. Mvuze ngo Yesu acaragira gute? Arakora. Natwe turagomba kugira iki? Gukora, kuko na Yesu ntiyavuze, yarakoze. Acarakora ibyo ajejwe gukora, akiza ibimuga, amugurura abantu. Mbega wewe nawe kora ibyo ujejwe. Ngomba sengera abagomba gukora. Umugambi wose wa shetani ndawuhagarika mu izina rya Yesu. Uyu munsi Yesu ariko akora aciye mu ntumwa yiwe. Tuduze icubahiro cy'Umwami Yesu. Wovuga ati mbega Yesu ariko arakora gute? Ngomba senge. Dusomere muri Maraki, aho ngiye gusoma Maraki igice cyaho ca Maraki 3.
Maraki 2 umurongo w'indwi dusomere. uko akanwa k'umuherezi Aha, gakwiye kuziga mu bwenge, sawa. kandi mu kanwa kiwe Aha, niho bakwiye kubariza ibyagezwe. mu kanwa kiwe niho abantu bakwiye kubariza ibyagezwe, kuko ari we ntumwa y'uhoraho nyene ingabo. Amen. kubera ari we ntumwa y'uhoraho nyene iki. Uyu munsi rero Yesu, uwo munsi Bibiliya irambariye ngo Yesu ari hano. Yesu ari hano igihe Yohani yamutumako ngo amugurura ibimuga akiza abagwayi. Inyuma Yesu acaragenda acaravuga ngo ibimuga rero ubu Yesu ndabisigiye nde? Yozefu. Ibimuga, abafise ibyago, ababoshwe, abaroze, ubu Yozefu niwe asigaye mu gishingo canje. Azorambika ibiganza ku bagwaye bakire, asende ibisigo mu izina ryane. Ubu rero jewe ndi hano, ndi ntumwa y'Imana kugira ngo nkore ibyo yahora akora. Yaradutumye ngo dusende abadayimoni mu izina ryayo. Idayimoni yose yari yaragufashe ndayikankamira irakurekura. Ariko birasaba nawe kuhinduka. Ngomba senge. Nababwiye ko hariho dayimoni itirukanwa n'amasengesho, hariho dayimoni yirukanwa no gukora. Ngomba nsenge. Wewe dayimoni yaguteye ni yihe? Nirukane dayimoni yihe muri wewe? Imbere yuko nsenga nsaba bya bindi na bya bindi, ndagomba ubanze nawe wihane. Ubwira Imana ngomba barira agakiza twumvise ko kadakora ku muntu, ahubwo kararondegwa. Ninde muntu yumva agakiza akwiye kukubaka cyane kukarenuvera, kugasanasana muri we kari karasambutse, akeneye ko Yesu aba muri we kugira ngo amuhindure mushasha, ahagarare Yesu amugire neza. Uwumva ko agakiza muri we katari gahagaze neza, gusenga bitahagaze neza, kuvuga ukuri bidahagaze neza, kubaha Imana bidahagaze neza, yumva yagiye agenda buhoro buhoro. Twinginga Imana itanga imbabazi. Tugomba gusenga. Mwarimu Fulgence, sengera aba bantu Imana itanga imbabazi. Ariko nawe wihane, uhindukire, ufata ingingo, uvuga ukuri. Ubwira Imana ngo ndagarutse mu nyonga zawe, ndahindukiye, mbabarira, ngomba kuja ku murongo. Inyuma yaho igikorwa ciwawe niwe agikora. Yesu nawe arakora igikorwa ciwe. Senga. Mana yo mu ijuru, turaje imbere yawe, tuzanywe no gusaba imbabazi. Saba imbabazi ku byo wakoze. Tuzanywe no gusaba imbabazi z'Imana. Tu parasi. Kubwo ubwoko bwawe agucumuyeko, kandi icyaha kibabuza umugisha. Uyu munsi batahuye ko agakiza karondegwa. None Mana, nta handi karonderegwa, ahandi kabonegwa atari muri Kristo Yesu. Batumbereye Yesu Kristo, uwashesha amaraso yiwe igorogota kugira ngo baharigwe. Turasenze Mana ngo wibuke amaraso yavuye igorogota, maze uvyure imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze Mana ngo inguma z'umwana wawe uzibuke, maze usuke imbabazi kuri ubu bwoko. Turasabye imbabazi Imana, duharire ubu bwoko, harire abakozi bawe mu izina rya Yesu Kristo. Turaciye bugufi Imana, turapfukamye ku gicaniro, tuje gukomoza isezerano ry'imbabazi
kuko waravuze ngo dupfe kwemera gusa ko twagucumuye ko nawe ngo ibyaha byawe bariko barasaba imbabazi, raba bariko barakuririra, barembananiwe n'ivyaha vyabo, baje kubitura igorogota. None Mana gira imbabazi, kubw'isezerano ry'imbabazi ryabonetse igorogota. Turakomoje imbabazi, turakomoje imbabazi Mana, turakomoje imbabazi. Gira imbabazi Mana, gira imbabazi abagucumuye ko ibyaha bitandukanye, abihumanije mu bwoko butandukanye, mu buryo butandukanye. Amaraso ya Yesu Kristo ahumanura ubu bwoko, amaraso y'imbabazi ahumanura ubu bwoko. Dushaka kubaho turi hangagera, twemewe n'ijuru. None Mana suka imbabazi, gira imbabazi, imbabazi Mana, turatakavye Mana, turakuririye Mana, suka imbabazi, maze ijuru ritubone ko amaraso ya Yesu Kristo, maze riduharure mu bugororotsi kubw'imbabazi zawe Mana. Urakoze Mana, urakoze Mana, cutabura icete carega ubu bwoko, maze ishengero riboneke ryemewe, ishengero riboneke ryemewe, imbere y'ijuru tuboneke twemewe, imbere y'abantu tuboneke twemewe, turi umuco, turi umunyu w'isi, kuko iyo niyo misiyo y'abera bawe. Urakoze Mana ko wumvise ugusenga kwacu, dusenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urashobora kwicara gato ngiye gusenga, ngomba sengane nawe. Isengesho rya mbere, ngomba ndagutandukanye n'ibintu byose byakozwe, ibyo uzi n'ibyo utazi, ibyo abadayimoni bakoze muri bwa bushobozi Imana yampa. Ndagomba kugutandukanya n'ibyari bigufise ku bushobozi wewe bitavuye kuri wewe, nimba ari abarozi, nimba ari ibindi, ngomba nkutandukanye nabyo. Ibyo wahora ukora ntibikunde, n'ibindi byinshi abazimu bakoze, ngomba nkutandukanye nabyo. Kandi mu mwanya ndaza gusenga Imana nsaba yururutse ibitangaza kuri za ngwara na bya bindi byose na bya bindi. Ndagomba kusenga Imana ikora ibitangaza. Twumvise ngo Yesu uwo mwanya ntiyavuze, ahubwo yarasenze, ibintu birakoreka. Hari abantu bagomba kuva ngaha bakize ingwara, batazosubira kubona ukundi. Amen. Imana igomba gukora ibintu, kandi ndagomba gusaba, ngomba senga Imana Data wa twese yo mu ijuru. Haleluya. Ndaguhamagaye nk'Imana ishoboye byose. Amen. Nyemerera ungirire neza, naraye ndagusenga, naraye ndaguhamagara kugira ngo uyu munsi kwa kundi waceceka mugabo ugakora, uyu munsi ukore. Mana nkorana nawe, wewe ubyagiye ahera. Umuntu wese afise imigozi yari muboshe, umwe yakora byanka, umwe yatera intambwe byanka, umwe aduga bagasubiza inyuma, umwe yaboshwe n'abarozi, umwe yaboshwe n'inyatsi, umwe yaboshwe n'abadayimoni, abari hano n'abari kuri Facebook n'abari kuri YouTube, abo shetani yifatiye mu biganza. Ndavuga ngo shetani, rekura ubwoko bw'Imana, rekura abana b'Imana, rekura ishengero ry'Imana mu bushobozi ijuru ryampaye byo kurambika ibiganza ku bagwaye bagakira, ibisigo bikabaho, ibisigo bigabahunga. Ndategetse abadayimoni mubarekure,
abadayimoni babarekure. Ndasengera ishengero ry'Imana, abadayimoni muve mu ishengero, abadayimoni mwikurikiza ishengero, abadayimoni mwikurikiza ishengero. Mwabarozi, mwamiyaga mibi, ndasenga Imana ngo ababoshwe babohoke, ababoshwe babohoke, abahora barota bari ruguru, ababona baboshwe ijuru ribabohore. Ndurukije umuriro, ndurukije umuriro, ndurukije umuriro, ndurukije imbugita icagagura ibiziriko. Ndasengeye ibiganza vyabo, ratakarabasaka, ubushobozi, ubushobozi, ubushobozi. Dayimoni iva inyuma y'ishengero, dayimoni iva inyuma y'ishengero, mwabarozi iva inyuma y'ishengero. Sohoka, rekura inkomezi z'Imana, ubushobozi, 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 ubushobozi. Imana ikorana nanje, ritekepese. Bibiliya yambariye ngo Yesu ahita arasenga, ibitangaza bihita birakoreka. Ndagomba ibitangaza, retapa, abantu bakire, ripeseke. Inkomezi ziyampamagaye, inkomezi ziyampamagaye, inkomezi maze Imana imbere, maze iminsi imbere yayo. Ndaguhamagara Mana, nsaba inkomezi z'ijuru, reka uyu mwanya zikore. Abaje baboshwe uyu mwanya babohoke, rotakarabasaka, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abari hano, abari kure, abari kuri Face, abari kuri YouTube, abagwaye ibivyimba, abagwaye imitwe, abagwaye mu maguru, abagwaye ibinyanya, abagwaye inyatsi, abakora bikanka, ndabasengeye. Abarota nabi, bagwa mu binogo, ndabatandukanya n'ivyo. Imana ibana nanje, Yesu korana nanje. Kora ibikomeye, kora ibikomeye. Genda, genda ahantu, riterebeseke. Ubushobozi, ubushobozi, ubushobozi. Cagagura, cagagura, cagagura. Ndacagagura imigozi, ndacagagura ibiziriko. Rekura, rekura, rekura. Biracagagurika. Umuriro uratse, umuriro uratse. Ibisigo birahiye, ibisigo birahiye, ibisigo birahiye, ibisigo birahiye. Abasenzi hari inyuma, retekerebeseke. Ibisigo birahiye, ibisigo birahiye, ibisigo birahiye, ibisigo birahiye, ibisigo birahiye, 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 birahiye. Umuntu wese agwaye ibisigo, uyu mwanya bigaragare, uyu mwanya bigaragare. Ibisigo, ibisigo hariya ku Gicenda, ibisigo birahiye, rotakarabasaka. Umuriro uratse, ibisigo birasha, ibisigo birasha, ibisigo birasha, ibisigo birasha, ibisigo birasha, ibisigo birasha. Guya muriro, 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 umuriro, 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 umuriro. Umuriro waka, umuriro waka, umuriro waka. Kubita ibisigo, kubita, kubita, kubita. Ubushobozi bw'Imana buriko buragenda genda, ubushobozi bw'Imana buriko buragenda genda, ubushobozi bw'Imana buriko buragenda genda. Hari abantu bategerezwa kubohoka mu izina rya Yesu, hari abantu bategerezwa kubohoka mu izina rya Yesu. Hategerezwa kuboneka impinduka, hategerezwa kuboneka impinduka. Ku Gicenda, hariya ku Gicenda, ibimuga biramuguruka. Guya muriro, guya muriro, guya muriro. Rakarabasaka. Impinduka, impinduka, impinduka. Ukuboko kw'Imana, ukuboko kw'Imana kuriko kurakora ku bantu, kuriko kurakora ku bantu, kuriko kurakora ku bantu. Ukuboko kw'Imana, ukuboko kw'Imana. Durukije umuriro, durukije umuriro, durukije umuriro. Murasha, murasha, ya! Murasha, 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 murasha. Murasha, murasha, murasha. Nimushobora kwinyegeza, nimushobora kwinyegeza, nimushobora kwinyegeza. Oya, nimushobora kwinyegeza. Murahunga mu izina rya Yesu. Imbaraga ziboho, imbaraga ziboho, imbaraga z'umuriro. Uratanguye kugenda genda. Ubushobozi bw'umuriro. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hari abantu menga bo kwiruka, umuriro utanguye kubakamwo. Ya 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 ya. Ngivyo bisigo, ngivyo bisigo biragiye. Uraturubuku, rekura, 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 rekura. Hariya kuja umunani. Murasha, murasha, murasha mwabisigo mwe.
murahiye 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 mu mpande zose. Amaguru ndarungitse y'umuriro, mu maguru ndarungitse y'umuriro, mu mutwe ndarungitse y'umuriro, mu nda ndarungitse y'umuriro, mu maboko ndarungitse y'umuriro. Ubuzima bwose buratse, umuriro uratse, umuriro uratse. Imana maze igihe maze imbere, Imana maze nsenga. Yesu korako, bakoreko 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 mu izina rya Yesu, bakoreko mu izina rya Yesu, bakoreko bakoreko bakoreko. Yes, bakoreko bakoreko bakoreko. Inkomezi inkomezi zibohora, inkomezi zibohora. Nguyu umuriro agiye mu maguru, nguyu umuriro uratse, nguyu umuriro uratse, nguyu umuriro uratse. Ngivyo bisigo birasha. Turakama muhunge, turakama muhunge, turakama muhunge. Sohoka sohoka sohoka, kominduru muhunge. Aho mwari mwinyegeje, kubita ibisigo, kubita 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 kubita. Sohoka mwabisigo mwe, sohoka mwabarozi mwe. Yabyo ivyo bari barafunditse mu bantu, ivyo bari baraboshe birafundurutse birafundurutse. Ngivyo biramenyekanye, bitegerezwa kumenyekana. Biragiye habona, biragiye habona. Hari ivyo bari baranyegeze mu bantu, hari ivyo bari baranyegeje mu bantu. Ya 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 ya. Batanguye kumva mu mutwe, biriko biragenda genda mu mutwe. Batanguye kumva mu maguru. Tegeka 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 bikure kure, tegeka bikure kure. Turabisevya 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 turabisebeje 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 turabisebeje. Impemu mbi zose zatewe n'abarozi turazishingura mu izina rya Yesu. Rakaparasa. Urakoze mpemu yera, urakoze mpemu yera, urakoze mpemu yera. Abaje bagwaye batahe bakize. Ndirukana imisonga, ndirukana ububabare, ndirukana uburibwe. Turagaruza amasezerano yabo. Abantu bose bari hano bari baratwawe ivyabo. Turasengera iyerekwa, turasengeye akazi, turasenze turasenze. Abantu bose bagire faveur 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 faveur. Ya hari abantu baboshwe nk'ubu. Hari umuntu mbona agendana n'inzoka. Numvise mpemu w'Imana ambwira ko hari umuntu baroze inzoka igendana nawe, kandi narinda kwibona asinziriye no mu nzira azabona inzoka, kandi ni wayibona wenyene, nta n'abandi bayibona. Agiranye akabona mu maso yiwe ngo fyer iragiye. Imana irambwiye ko uyo muntu bamuroze inzoka. Iyo ayibonye aca afatwa n'ibintu by'ibizunguzungu. Ashobora kuba ari kumwe n'abandi, bobo ntibigera babona inzoka, wewe akayibona. Imana imbariye ko uwo muntu akwiye gusengerwa cyane, kuko abana nayo. No mu ijoro aryamye ayibona iruhande yiwe. Uwo muntu anyaruka asengerwe byihute. Kandi ndiko nkora mu muvuduko udasanzwe, atebye nca mbandanya. Arahari, arayibona igiye no ku murango. Kunda kwibona mu ndagomba umuntu anayibona
kumuranga igiye gutya mu maso ninde? Uyibonesha amaso. Ubu uheruka kuyibona ryari? Nukuvuga jewe kwanza haleluya haleluya jeni kwizina nitwa Niziza Kunesha. Vuga iby'inzoka n'ingoga izina naho utorivuga. Inzoka ndayibona kenshi hageze amasaha yo kuryama. Amasaha yo kuryama hano udasinziriye. Egome hayengiye ku meza nkava ku meza nkabona mu nyuma nagenda ngiye kuryama nkasubira nkabona ngo mu musegetera ngo ukayibona muryama neza. Nejo mwijoro nakoresha ngira ndyame mfata aka Bibiliya shira ku meza ndugurura gutya ndaryama ngize ngo nkabona mu nyuma ngo umurafi niyo nyene neza. Iyo umuntu aragomba gutabagwa. Nari numvise mwemu w'Imana ambwira ko hariho program canke urutonde uwo muntu mu kwezi kwa11 ko yoba yatagihari. Iyo nzoka yo mukomoye uko nyene ayibona niko yo mukomoye kandi akacagenda. Tugomba tuyihagarike ntazosubira kuyibona ukundi. Iyi nzoka ntazosubira kuyibona ukundi. Hari uwundi muntu yayibonye mwiyindwe ninde? We wayiboneye he? Misi yose hari gihe mbona inzoka irenganye naho mba nicaye nkabona kayoka karenganye uko. Ndayibona mwibarabara mbona uyibona mwibarabara no kwikanga ukikanga. Ego nkaca numva ubwoba bwishi nkabona ikijiji cy'inzoka kirenganye. Nabandi nicaye nabandi ko ndagenda nabandi kukazi nkabona ikijiji cy'inzoka. Akantu kose mbonye nkaca mbona ni inzoka. Nkabona irarenganye irahise iragiye. Nkaca ngira ubwoba bwishi nkumva ndajuguye mutima. Nkayirondera ngo ndayice. Nkabona yamaze kurenga. Ubunyene igomba gupfa. Amen. Tugomba tuyice ubunyene. Uwundi yayibonye ninde mwiyindwe? Uwo wayibonye mwiyindwe? Apana we wavuze. Hari umuntu mbonye yibona muri koridoro mu nzu ikata gutya arayiruka karayibura ninde? Ni wewe? Jewe kubera ahantu mba impande yo kukinyankonge ku mutwe waho turyama ndashobora kubona ikintu kinyaragase gikata ndugije imatera naraba nkaburi yo kizimangani. Ikintu canke inzoka? Kukubera umva maze kuryama mwijoro ca ndota ngo ndiko ndoba amafi menshi. Apa Jesse nakubwiye ivy'amafi nakubwiye ivy'inzoka. Maze kuja gufata casanga na caki inzoka ari ofisi rikiraza kundokora mu maso nkaca nkwepa. Wewe ubona ugiye gufata imfi kumbe agasanga yafashe inzoka. Mana yanje igomba kukumena amaso. Ubu rero tugomba bariyo tumena amaso mu izina rya Yesu. Nemo w'Imana rikambwira ko hari umuntu ayigendana mu kuguru. Riko ndayumva. Kugera no kurugeragira gutya umenga yamufashe ku kuguru ninde? Ni wewe? Ni wewe? Mugabo ni wewe? Uzuyumva yagufashe ku kuguru kuhe? Haleluya. Jewe ni kuvuga yuko aha mu kuguru hariyo n'ikintu mpora numva kinjyayo kimeze nk'inzoka kandi byaranse yuko ku magumene nk'igisiba ntikwigera kugenda neza. Ni kuvuga yuko niyo njyamye iyo nzoka yama iza kunyataka iyo njyamye mu ntuze mwishuka nza ndayibona maze kuyibona keshi. Hari n'igihe ngira uko we n'amaso nkaza mbona iranyororombye iriru. Bafate kuko kuguru tuyikubite. Turayica mu izina rya Yesu. Hari umunsi umuntu umwe twasengeye ngaha Imana ibimbariye muravyibuka. Yari ayigendana ku kuguru tuca turasenga. Tuwejeje kumusengera sinzi ngaha ko muvyibuka. Tuwejeje gusenga madamu wiwe acaramuhamagara. Aramubwira ngo ubunyene ku gitanda hamuryama
ku musego w'iwawe tuhisha inzoka. Mu mwanya twe twari ko dusenga hano ndamubwira ngo urapfuye, muravyibuka? Aca haguruka ayongera kugaruka tubunyene. Igihumbi ariye kwipfuye hano, madama ampamagaye ambwira ko hisha inzoka aho ndyama ku gitanda. Ntimuvyibuka? Ubu rero inzoka zose zarungitswe n'abarozi tugomba tuva hazi tuzishe. Tupasike lote, haleluya. Hari umugabo ari hano yafashe ingingo atari nziza, kandi ngomba ntangure guhanura. Mvugishwe? Ngomba mvugishwe n'Imana. Ya tupasike lote, ndumva mwe muyera nyemerera. Uyu mugabo yafashe ingingo yo kudugana umugore wiwe ruguru n'abana, kandi uyu mugabo naho afashe iyo ngingo suko yabuze ibyo afasha abo bana cyangwa uyo mugore, kandi naho atabona ko uyo mugore yari amufitiye umumaro, amufitiye umumaro ukomeye cyane, ariko yamaze kwidetermina ko uyo mugabo, numva mwe mu w'Imana bimbwira ko umugabo k'uwo mugore n'abana baduga ruguru asigare mu gisagara wenyine. Kandi singingo nziza yafashe, ahubwo agiye guhura n'ibibazo bidasanzwe by'uruhombo rudasanzwe mu bintu yari karakora. Mbere inyuma yaho azohura n'ingorane z'urupfu rwa giturumbuka, nta n'umuntu n'umwe azomufasha, kuko uyo muntu arafise imwemu mbi, numva mwe mu w'Imana mbarira ntirirwa mvuga, yamufashe yamuboshe yanse kumurekura, kandi aragwana intambara ngo yiyambure iyo mwemu mbi bikanga. Yahisemo rero kumenga yoguma mw'iyo mwemu mbi uyo mugore atahari. Nagomba mpanura uyo mugabo ico gikorwa ntugikore, kuko umugore wawe agufitiye umumaro mwinshi, kandi inyuma yaho uzokwicuza, uzokwiyumvira no kumumanura. Hari ibintu bibiri bizobaho bitatevye n'ingoga. Umwana umwe mu bana bawe azohura n'ikibazo ruguru yari, mbonye agwaye giturumbuka kandi agwaye imwemu mbi z'abadayimoni canke imwemu mbi z'abarozi, uyo mwana ahita arapfa giturumbuka, kandi mbonye urira cyane mu buryo bukomeye. Inyuma yaho nawe uciye ukurikirwa, uhura n'ingorane ziteye ubwoba, kubera nta kigufasha mu mpande zose. Ugwa ruhomba n'urupfu rwa giturumbuka ruje rukurikira umwana wawe yahuye ikibazo. Nimba wikunda kandi ukaba wumvira Imana yakuzanye hano, ico gikorwa kigayitse ntugikore, ahubwo senga Imana igufashe iyo ngeso yawe canke ivyo byakuboshe byakononye bikurekure. Muje inama musenge, Imana izobabesha mu iki gisagara, niyo yabazanye kandi izobabeshaho. Uko niko Imana ivuze. Haleluya, haleluya. Umva uko Imana ivuze. Hari umuntu yateguye urugendo mwibanga, kandi urwo rugendo yaruteguye atari urugendo rwiza, ahubwo agomba gusa nkaho ata umugore n'abana. Yabigize mwibanga, nta n'umuntu n'umwe abizi. Agiye gufata urugendo yibaza ko agiye, kandi agomba kugenda atabwiye umugore n'abana. Umva uko Uhoraho Imana ivuze. Urwo rugendo si urw'amahoro, uzogenda ugaruke nk'uko wagiye. Mbere uzohura n'ibibazo mw'urwo rugendo, uzohakwa kugarukira mu nzira. Kubera iki? Tugiye mu kuri, tugiye mu buryo bwiza. Imana niyagufasha uze ndakugira inama k'urwo rugendo, kugira ntute umugore n'abana. Wewe iyaba wavuga ngo ugiye guca ingero,
siko biri noneho usa n'uwabikoreye mu ibanga kandi Imana izoguteza ikibazo izogutangirira mu nzira nka kwa kundi kwa Baramu na Baraki uzicuza bizokugora urugendo rwawe ruhagarike tu pasike lole mene tuteke lole sike meneta lo tute palole sike meneta o lole sike lo hari umuntu afise impwemu y'urupfu mu miryango yabo bapfa bakenyutse byihuse kandi mu gihe nk'iki mu myaka agezemwo abantu b'iwabo bapfa giturumbuka cyangwa bakicwa n'imodoka mu buryo nk'ubwo n'uyu mwaka nyene agezemwo uyu mwaka ni wagezemwo uyo muntu rero afise ubwoba aravuga ngo iyo bageze mu myaka iyi n'iyi abantu baca bapfa cyane cyane abagabo afise ubwoba rero ko nawe uyu mwaka ushobora kutamusiga cyane cyane mwaya mezi 3 ndabivugishijwe n'Imana yamuhamagaye Imana iravuze ngo niwasengerwa ku Imana yakuzanye hano ntuzopfa uwo muntu yarageze mu myaka yo gupfa na wene yabyiyumvamwe ahagarara kandi utevye ndabandanya nyaruka nuba mukobwa sawa nawe birashoboka kuri muri byo ariko je ariko numva umugabo we nawe ariko wumva ko aya mezi 3 tarengana mu myaka nk'iya biwanyu baca bapfa uti na grand frère yafuriye muri iyi myaka nyene mukuru wawe yapfuye mu myaka ushitsemwo nk'iyi nyene mu mezi nk'aya nyene mu mezi nyene kandi bakunda gupfa mu 12 nawe rero kubera warugeze mu uyu mwaka uravuga ata nanje ndashikiwe ubwo narende aho mfise Imana irabona sasa Imana yakuzanye hano ntupfa Imana irambwiye aya mezi yose uzoyamara no mu kwa mbere uzozushinga intaye kandi umviriza itangazo uko rivuga ugeze mu kwezi kwa mbere ibijyanye n'urupfu rwo mu myaka ugezemwo ruzoba gweshuwe uzopfa wisaziye kubera ibyo bapanze babipangiye ko uyu mwaka urimo babipangira mwaya mezi nyene none rero wewe Imana yakuzanye muri repentance ibonye ugomba gupfa kandi iyo utaza ntiworenze mwuko kwezi n'uyu mwaka nyene warupfuye ugonzwe n'imodoka kandi wagendana ubwoba budasanzwe muri wewe wasa nkaho wagomba kuraga ubwira abantu umwanya wari wose ko ushobora gupfa kandi wari wabiteguye Imana nkorana nayo ndahagarika urupfu niwe uvuganye nanje lobosike tutemeneta lota kapasike lole onolo seke men mu izina rya Yesu programa yose basizeho ndayihinduye agenda bamushireho yo gupfa mu mwaka nk'uyagezemwo mu kwezi nk'uku ndaguhinduye imitego yose bamusizeko ndayisizeko ubusa
ntagipfuye mu izina rya Yesu. Mu kwa mbere azoshinga intahe kandi ntazosubira gupfa yishwe n'ivyo bapanze. Turahinduye karendiriye, turahinduye agenda. Mana turamusengeye. Lo pasike lo lemene tu. Urakoze mpemu yera, mushire kuburinzi. Imana ibana nanje, Imana ikorana nanje mu izina rya Yesu. Ikora ibidasanzwe. Urakoze mpemu yera, urakoze kuri Imana, urakoze kugira neza, urakoze kuhereye isaha mu izina rya Yesu. Ubaye inyishu ku buzima bwiwe, bivugiwe imbere y'abantu. Mu kwa mbere azoshinga intahe imbere y'abantu. Tugukomeye amashi kukuyeho urupfu mu izina ryawe. Wowe urashobora gusengerwa, ariko cyane cyane ntiyari wewe, yari ujya mugabo ko byakujemwo urasengerwa. Tubanze dusengera aba bantu. Ndagomba kuvugishwa n'Imana. Ndumva Imana ikiravuga basenze begera kubuta izo nzoka mu izina rya Yesu Kristo. Turategeka lota pasikelo ubushobozi buhora, ubushobozi buhora, ubushobozi buhora kubita izo nzoka, sambura inzoka, randura, gizo nkomezi z'Imana, gizo ubushobozi bw'Imana, gizo ububasha bw'Imana. Turira 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 mwabisigo mwe, turira mwamajini mwe, turira sohoka, turira sohoka, turira lo pasa karata kapasi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ubushobozi, ubushobozi kuraho urwo rupfu. Imana ibana nanje, Imana ikorana nanje, Imana amasezerano. Turira turisha izo nzoka, inzoka zigendagenda mu maso, inzoka zirarana nabo, inzoka 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 inzoka. Turira mu izina rya Yesu, 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 turira mwampemu mwe. Sohoka mu izina rya Yesu, sohoka rimwe, sohoka murapfa, sohoka turica inzoka, sohoka turazica, sohoka zirapfuye, sohoka honda mu mutwe, sohoka temagura, sohoka temagura, sohoka mu izina rya abo bantu bajane hariya mwikosorera. Abo babiri mu bajane kubita ibisigo hariya, bijane n'ingoga bijane, abandi musubire mu bibanza. Tuduze icubahiro cy'umwami Yesu. Haleluya! Hari abantu bafise ibibazo bikurikira ngomba kuvuga, kandi muhagarare byihuse cyane. Muhagarare, ngomba kubasengera. Imana igomba gukora ibikomeye, kandi mwuku kwezi nyene muzoshinga intahe. Umuntu wese afise ingwara yananiranye kwa muganga, uwo yananiranye kwa muganga, Imana igomba kumukorera ko ikintu cyihuse. Abari hafi n'abari kure, kandi sinza gusenga umwanya munini. Imana igiye gukora ikintu gikomeye cyane mu buryo butangaje. Hari umuntu yagomba guhunga ngo ateyomoke bitewe n'ideni yarafise, kandi agahunga igisagara cyangwa agahunga umuryango. Imana imbariye yuko igiye gukorera ku kantu gato imwishurira ideni. Umuntu afise ikibazo cy'ubuvyimba mu nda, ahagarara afate ku ico kivyimba. Umuntu afise ikibazo cyo kuva, ahagarara afate ku nda yiwe. Umuntu afise ikibazo cyo kutaja mu bihe, ahagarare afate kw'iyo nda yiwe, afate ku nda yiwe hepfo y'umukondo. Imana igiye guhagarika ibintu mu buryo budasanzwe. Umuntu afise ikibazo cyo kuzungurirwa, ahagarare akore ku mutwe wiwe. Ikibazo cyo kuzungurirwa kigomba guhagararira ahanyene, ahanyene ntazosubira kucumva ukundi. Ibizunguzungu biramufata akaburi yaja niyava. Imana yo mu ijuru igomba kumukiza byihuse cyane. Imana igomba ikora utwumiza mwaya masengesho, kandi ndababwiza ukuri kugira ngo mumenye ko ari n'Imana ishoboye byose. Nta mwanya munini nza gusenga, kandi abari hano bafise ikibazo cyo kugwara izo ngwara, bashake baze gutaha bashinze intahe. Ndabizi hari umuntu afise umusonga nuba arawumva, ubu nyene ngiye kuwuhagarika mu mwanya aza gufata uwo musonga ucuzimangana ubwo nyene. Umuntu afise ikibazo cyo guhema nabi, imwemu zikamuhemana, afate mu gikiriza. Imana yo mu ijuru igomba imukize ubu nyene. Ibitangaza Imana igomba kubikora.
ni waba ufise n'umuntu ari mu bitaro yari afise ikibazo gikomeye, uhaguruka umwizerere. Ndazi neza uduze amaboko yawe yose uyashire ku mutwe, ikimenyetso cyo kumwizerera. Uraza kumva amakuru iyi ndwi itangura itarahera arava mu bitaro. Naho ingwara zobagwaye izoba imeze gute, Imana igomba ikore bya bikorwa. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo Yesu acaraza atangura gukora ibikorwa, araceceka. Ngiye gusenga Imana, kandi muri mwebwe baza basengera nk'aya masaha turiko turasenga hakagira ababohoka, ntimukaze mugenda mudashinze intahe. Mba ndabakeneye kugira ngo muvuge ivy'Imana yakoze inyuma y'amasengesho. Ngomba ndagusengere, ndagomba intahe zivuga. Iyi saha nyene ndavuga mu majambo make, ariko Imana yo mu ijuru yururukiye gutabara abarepantasi. Mejeje gusengera aba bantu, nsengera amafaranga. Uraza gufata ibiganza vyawe, ndabifata mu biganza vyawe. Yo, ibibazo byari biri mu biganza byawe byo kutagira ikintu ukora, ibiganza byawe bigiye kubamo umugisha mu rundi rugero rukomeye cyane. Ndazi ko Imana igiye kubikora. Aya mezi 3 abamezi yo kuronka amafaranga, gusumba amafaranga, gusumba imyaka yose wabonye, kuko ari ukwezi kw'intahe. Imana ibana nanje kugira ngo ugaragare nk'Imana ku buzima bwacu. Rotu parasi aba sekelote menetu. Aba bantu ndabasengeye, abafise ibivyimba mu nda, ndabiyonza mu izina rya Yesu. 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 Abagwaye amanere ndayasengera mu izina rya Yesu. Imana y'ibitangaza yatanguye mu bikorwa igacikora ibikorwa. Aba bantu bakira igitangaza, aba bantu bakira igitangaza. Imitwe idakira bakira igitangaza, abaje bamenetse imitwe abakira igitangaza, abagwaye mu bitaro bakira ibitangaza, abagwaye indwara yo kuva bakira igitangaza. Aya maraso ndayakamije mu izina rya Yesu. Wera umwanya ntasubire kuva, ibivyimba biri mu nda, abataja mu bihe ndugurura mu izina rya Yesu. Imana ibana nanje, Imana ikorana nanje. Irapasa karata. Yesu warakoze, watanguye ibikorwa, abagwaye barakira, ibimuga biramuguruka. Aba bantu babona Imana, aba bantu babona Imana, aba bantu babona Imana, aba bantu babona utwumiza. Urakoze Mpemu Yera, 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 urakoze Mpemu Yera. Abagwara ibizunguzungu, abagwara imitwe, abagwara ibinyanya, abari bagwaye ingwara z'uburozi, tumuka mu izina rya Yesu. Tumuka. Abari ku mbuga, abari kuri Facebook, abari kuri YouTube, abafata byanka, abarozwe, ndaturira, ndahagarika. Mana genda 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 ukize bagwaye, genda genda utabara barushe, genda genda wishura amadeni, genda genda uhezagira amaboko y'ibiganza byabo, genda genda remera intahe, remi intahe. Abatavyara bavyara, abatararongogwa barongogwe, abataratwara inda bazitware, abadafise akazi, abasuzuguritse. Imana nkorana nanje, wavuze ngo ucukora ibitangaza, ibimuga biramuguruka. Abari mu vyago raka tupasike, ivyago bihagarare. Abari bafise ivyago nk'ukujya munsi wahagaritse ivyago, ndahagaritse ivyago vy'amarira, ivyago vy'agahinda, ivyago vyo gukekeranya, ivyago vyo kubura iyo baja niyo bava, ndabihagarika. Ndahamagaye amafaranga, ndahamagaye umugisha, ndahamagaye amasezerano, ndaciye inzira aho zitari. Mana ndagushimiye, ndagukomeye amashi. Abari mu bitaro bakire, ndagukomeye amashi, bakire bakire bakire. Abari ku mbuga turakeneye intahe mu izina. Hari abantu bakunda gutwegwa ibitero bikomeye, nibo ndangirije ko umunota umwe gusa bashake bahagararaho bari n'umunota nukwira. Mbonye ibitero by'inyoni ziteye ubwoba, nkabona izo nyoni ziraza zikababuza amahoro, zigakubita ku idirisha ry'inyuma aho baba. Uwo mwanya bakaca babura amahoro. Inyoni z'ibitero
inyoni z'ibitero zigakubita zidodora nk'umuntu adodora zigapapariza zikamenagura. Numvise ijwi rimbwiye ngo n'ibitero biza mu nyoni, kandi uhereye umwanya hacaba guhungabana mu bana, guhungabana mu butunzi, guhungabana mu mutima, guhungabana. Hagarara, izo nyoni tuzice. Inyoni ziza ngomba ndazikubitisha isengesho. Ntabwo ari inyoni zisanzwe, n'ibitero by'abarozi. Ngiye kurungika ubushobozi buzikubite, kandi ndizeye ko iyo Mana igiye gukora izo nyoni utasubira kuzumva ku idirisha mu izina rya Yesu. Imana ikorana nanje, Imana ibonera amaso, ibonera hose icyarimwe. Ndarungitse ubushobozi bw'Imana bwica izi nyoni. Izi nyoni ndazikubise zidodora ku madirisha zikababuza amahoro. Ndakubise, ndazishe mu izina rya Yesu. Ndazishe zipfe, ndica n'izi mbeba zidapfa, izi mbeba batega ntizipfe ziza mu ishusho y'abarozi. Izo nazo ndazishe, izi mbeba ndazishe. Bahite batora imivyimba, iyi ndwi itarahera, batora imivyimba y'imbeba, iyi ndwi itarahera, batora imivyimba y'imbeba mu izina rya Yesu Kristo. Izidapfuye zihunge, nibasubire kuzibona, kuko atari imbeba zisanzwe, ari imbeba z'ibitero, ari imbeba z'imiyaga mibi. Ndazisohoye mwambe bamwe, ndazisohoye mwanyoni mwe, ndabasohoye mwambe bamwe. Ndabwishe imivyimba y'imbeba, imivyimba y'inyoni, imivyimba y'imbeba, imivyimba y'inyoni mu izina. Ikimenyetso cy'uko Imana itabaye, harimo azobona imivyimba y'izo nyoni n'imivyimba y'imbeba. Kandi Imana izobikoze. Niwabona umubyimba w'imbeba yipfishije, ukabona umubyimba w'inyoni yipfishije, ni ikimenyetso cy'uko uyo muntu yari yakoze ibyo bintu azoba apfuye mu gishingo cyawe. Mu gishingo cyawe hazoba hapfuye iyo mbeba, mu gishingo cyawe hazoba hapfuye iyo nyoni. Umwami Imana abaha umugisha. Turabasengera, tubandanya tubabohoza. Uku kwezi kose Imana igushoboje ugerageze kuboneka. Navuze ngo ni ukwezi kw'intare, ni ukuri kw'Imana. Ndabivuze ndi kugicanira, ndazi ko hari intare zigiye kubaho. Tumira abantu bongerekane. Ngiye gusenga iyi ndwi yose, ngiye gusenga uko ntahora nsenga. No kuvuga ko ijoro nshobora kuzofata amasaha menshi ndiko ndasenga ku munsi wa Mungu, kugira ngo tubone utwumiza duteye ubwoba ku munsi wa Mungu. Amajoro yose uko yakabaye ngiye kurara ndayasenga uhereye ejo. Senga Imana mu rwego ruteye ubwoba, kugira ku munsi wa Mungu haboneka utwumiza mutari bwabone muri profesayi. Mubone utwumiza mutari bwabone ku munsi wa Mungu, hazaboneka utwumiza mutari bwabone. Batangazo dukomera amashyi Umwami Yesu. Imana ikore itarinze kuvuga. Bariko baratanga amatangazo.